ni nka kurya na Yesu Kristo niyemewe na bose urabibona ariko yari umwana w'Imana nzima kandi n'ubu hariho bamwe batamwemera bibaza gusanga ko yari umuprofeta asanzwe. Sasa nanjye ndaguye ko ndicareme gishasha urafise uburenganzira bwo kuvyemera cyangwa ntuvyemera ariko je conzi ni condi ico tuma nawe nk'ubu ahantu rozo sanga keshi bigora nuko umuntu nk'uyi abipinze mubaje ati wowe urinde bica bimugora kwishura kuko ufo kumenya ubu uri kawaida ipusi irazi ko ari ipusi imbwa irazi ko ari imbwa nyine inkoko kuko kameremere kayo karabizi neza rero. This is Sunday Umoja TV. Bwa maduha tubabwira bya biganiro biryoshye cyane. Yama interview y'abastari batandukanye baririmba indirimbo zo kunina hazimana ndetse n'abandi baririmba indirimbo zitandukanye. Za filme bya bindi biganiro byinshi cyane. Comedy zose usangamo. Kuri mic muri kumwe na Diama hama kuri kamera muri kumwe na Ngege. Kuri no moya twarose umutumire. Mushashi twamusanze ahantu ari hafi. Peut-être yahakorera ariko ava yuko zo kutubwira ibintu byinshi bitandukanye dikabanza twidondore hama umwanya tuzo kumaza nibindi byatumye tushikira hano hantu. Bro salamu mguwe neza cyane gose akazina ni Lfls 205 Big Spirit Lfls Lfls gusa. Okay nibyo mengo ntabyo nashobora nsoboye gusa. Big Spirit guri cyaje. Ni Gedeon Aishakiye amazina yose y'abavyeyi afatanye. Besi navyo bari bazi naje navyo narinzi. Muzima bwa misi yose wabi turakuzi mu ndirimbo zo kunina hazimana turakuzi mu ndirimbo ziri profane mu bintu bitandukanye. Eske muri byo bibiri ni hehe ufocusinga cyane? Sadero uruhande rubuni uburiye. Oya je ndimbo profane ko profane deja bisobanura gutuka Imana. Je nta ndimo novuga no ririmba yo gutuka Imana. Kwa je ndi umwana w'Imana deja. Rero shaka gutuka umuvyeyi yamvyaye nibikunda. Gusa haraho bamasha kuyumva bivaye n'umuco bafise mu jambo ry'Imana baga confusing ariko je ndimbo zose ndirimba bari gospel. Baye bavuga ko baririmba profane stade batuka Imana. Urinze wiyita kurimba profane niko uzosa uze kuraba iryo jambo muri dictionnaire nico bisobanura guprofana no kuvuga no kuvuga kurogota. Okay avuga ati ntarogota ntarimba profane. Arimba indirimbo zo kunina hazimana suko hama ubwa mbere twari tuzi yuko ari umuraperi mu ndirimbo nashatse kwita profane sinzi ukungana uzita ko ari nazo nyene zikora zoba zigisha ubya wowe uzita gute hameze z'uburimo uzita gute? Boje indirimbo izo ndirimba ni indirimbo navuga zishiriza ubutumwa bwiza good news radio benshi bita gospel donc gospel uvuga ubutumwa bwiza. Izo zindi nazo rumva biravana nabo amazina kuko ikintu cyose kiri aruhande iyo kuririmba gospel izo byose utaririmbiye Imana cyangwa utarimvye ibintu vy'Imana ibindi byose uririmba navuga ko ucuvyumva nahantu habiba ko abami ni babiri gusa hari Imana akaba donc n'umwana wa Yesu Kristo ari we twizera donc badusenga Imana mu izina rya Yesu kongera akaba n'ubwami bw'umwijima aribwo bwa Satani. Rero urumva aho umwe wese acamenya hano iyi place ziyo ari mu bwambere nazo zitagote nzo nabajije izi a billionaire kwa ibintu mwe nivyo. Billionaire oya billionaire ntiyari yise motive abantu Imana yatubwira yuko muzohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Rero ku mu billionaire bijya n'ibintu bisanzwe ku Mana kuko Imana umuntu wese hajya umuntu avutse Imana yavuka hari umugambi ufise kandi ijambo nyuma iravuga neza ngo imigambi ndafise ko ni vyiza si ivyago. Rero hajya nayo komposa abantu gukora ntihagire umuntu yiyumvira mu mistari harimo genre ngo ntiwiyumvire genre kuryama haya mucu vyuka wabaye umu billionaire ifo ukora ugakora cyane bijya rero n'ijambo ry'Imana gukora si vya shitani gukora ni vy'ijambo ry'Imana. Avuga yuko aririmba kuri umwanya indirimbo zo kunina haza Imana. Tuko turakurikirana indirimbo zo kunina haza Imana n'abantu baziririmba ni ibintu bitandukanye cyane. Kuri cyo nyene ikibazo ngomba kubaza asengera mu rusengero mwakira gute kuko ndikunda kuraba still kwa byose ni ibintu nyene umuntu atopfa kwemera uko ariko kose uko manzo mbwira hano sengera hama ibindi byo biza mu nyuma. Je sengera kuri eglise yitwa GGC God is Glory Center ngaha mu Kigobe.
indirimbo ndimbo bazakira neza muri eglise ko no muri eglise ndaririmba ndibazura umaze kujya ku ma social media yanje ahantu henshi mandi ko ndaririmba bari muri eglise kandi hatandukanye apana ni wacu gusa henshi hatandukanye yego hari abapasteri benshi batandukanye tuganira ijambo ry'Imana n'imiziki yama bakanyivita nkagenda gukorera ubwoko bw'Imana donc kubaririmbira kuvuga rero bon gusa si hose kuko urazi amashengero ni nk'amafamiye hari amafamiye usanga batarabitahura ariko hari n'ahandi henshi bamaze kubitahura kandi babinezerewe cyane. Jene CDBM mu rusengero wanyu ni wewe cyangwa hariho nabandi? CDBM yo iyi style nambara bariho beje en fait kuri eglise ari gisata cyitwa GG sound nico ni God's glory sound rero aho harimo abarinzi batandukanye nka Noraski harimo ita full life hari Kelos hari bita ba Landry Percre style ni ibintu bisanzwe kuri eglise ushaka kwambara costume cyangwa ukambara uku vyose ariko biravana n'imvo igituma wabikoze uko urashaka kwambara ikoti kugira ubesha abantu uko ushobora kwambara ukuri real rero biratandukanye hari bisuma vyambara amakoti iyo style yiwawe urabona nkuko wambaye nyene kunyene wambaye kunyene wimosheje canke nivyo ugirira ngaho ugiye gusenga urambaza costume ariko aravuga oya je barazi nambara nyene style ndambara neza nk'umwana w'Imana nyene kugira mbegwe ndambara nkabegwa ko n'Imana yanje antwa niyo yazanye ibintu byo kubegwa rero ashafu mbonye uzosanga nyene mberewe aho wombona hose tegeza kumura kubera n'ubwiza bw'Imana buri kuri jewe rero ushaka kwambara ngo ucubona ngo yambaye kukere uko babifata ko urumva umukristo ateza kwambara ikintu kinini nyine ukibonye uvuga ngo ujya muntu urumva ngo umukristo umukristo ni exemplaire muri Bibiliya ubwira ngo Salomo ngo yari yambaye nabi oya baradekriva akubwira ubwiza deja gushika n'ukuntu yambara mu ijambo ry'Imana uvuga rero umwana w'Imana kandi Yesu nta namwe nibaza yigeze yambara nabi bamubonye ngo bamucishe mu ijisho. Jene navuga ko yahindutse ko yahindutse ko ari cyari mugisha ndi cyari mugisha nyene yivutse ubwa kabiri ubaye cyari mugisha vya kera byose babihise kwijambo ry'Imana rivuga wahindutse cyane hari 2006 niho navuka ubwa kabiri 2006 Jene uvuze icyari mugisha kuri wewe kuko uvuze icyari mugisha abantu nkuko par exemple nkuko uri kumwe n'umundi muntu nk'abantu bakuzi ko nyene ukavuga ati Jene cyari mugisha Jene akigiye muri 2006 canke 2000 urabona bavyakira nkuko uvyibaza wewe nyene kurana rwiwawe ni nka kujya na Yesu Kristo niyemewe na bose urabibona ariko yari umwana w'Imana nzima kandi n'ubu hariho bamwe batamwemera bibaza gusa ngo yari mu prophet asanzwe sasa nanjye ndaguye ko ndicyareme gishasha urafise uburenganzira bwo kuvyemera cyangwa ntuvyemera ariko je conzi ni condi cyo tuma nawe nk'ubu ahantu rozo sanga keshi bigora nuko umuntu nk'uyi abipinze umubaje ati wowe urinde bica bimugora kwishura kuko ufo kumenya ubu uri kawaida ipusi irazi ko ari ipusi imbwa irazi ko ari imbwa nyine inkoko kuko kameremere kayo karabizi neza rero sasa navuga je nanjye ndaguye ko ndicyareme gishasha ndi umwana w'Imana nivyo nyene Jene bamaze kumutumira mu rundi rusengero mu yindi eglise guza kuvuga ubutumwa canke ukuririmba kenshi cyane gose kenshi kuvaho 2000 ni henshi cyane gose sinona nahibuka ngo ndahayitse ama eglise meshi cyane bro meshi Jene Gideon kuri wakubwiri Gideon niryo zina ryanje no Gedeon mu Kirundi ni Gideon Gideon akubwira iki dufatira izi histoire Gideon n'umuhizi w'inkomezi yari umugenerale wo mu baheburayo hariya muri bwa bwoko bwa Yesu yavukiyemo yiburukiyemo hariya muri Israel yari umusirikare yajejwe mission yari exact ugenda gucungura ubwoko bw'Imana. Okay, tugaruze ku ndirimbo za GN Gideon arafise indirimbo nyinshi cyane zo kunina Hazimana. Eske Gideon ari we GN indirimbo ziwawe zifokariza he zigenda he ama video yiwawe uri kurayakora canke iga style yawe yo kuririmba wo uviza abandi kuko ivyo byose ndibaza ko hari abantu benshi badakwikirana rap canke hip hop batazumviriza bavuga ati sindi wewe wioriente kugira ushikana ubutumwa bien. Bon jewe novuga yuko iki novuga ability Imana yampaye cyangwa ikoresha Imana yampaye ni rap, dancehall, R&B donc style ziri donc ziri hagati na hagati bivanye n'imyaka hari abantu donc bakiri novuga bakiri abaje novuga niyo side na cyane ariko haro nabandi ko ndamaze kurenga intaye z'abamama n'abapapa bivanye sometime kuko ari gihe nkora ko nkakora kuri ayo maje ariko na cyane focus nini biri kuri rugo gwaruka babandi nyene usanga badashaka kumva ijambo ry'Imana byoroshe wao ndadashaka kuja muri eglise ngo agyumve canke
ngo yumvize nk'indirimbo entre parenthèse nk'iya Dudu canke ya Pauline canke ubundi rero arashaka kumviza indirimbo ya GN kandi muri rya ndirimbo akumva ubutumwa bwiza yeah cyane rwose merci sana GN ufise indirimbo zingahe video zingahe kuko ndazi ko bikorohera ndazi nkufise nk'abajana abiri oya si nyinshi cyane gusa ziri kuri YouTube channel zirashika nka 10 tibaza yego kuko ava yaho urabizi ntama channel twari dufise ya YouTube rero aho bafa kwa jana natangiye kurimba 2014 none natangiye ruva GN nyene 2014 2015 kuri ndamukunda amasinkiri wawo ndire GN haje mu magrize hari abantu benshi bakritika nk'abantu peut-être batatahura la jeunesse y'ubu ukungene dutenga mwanya dufata mu gusenga ukungene twiyambarira urabibona nta musi numwe aronka critique nimwe mu rusengero iwanya aho usengera influence ndani muri church birashaka gushika ko abantu bose gani bari kumugutahura kumica kumenya ubumenyi n'ubisanzwe cyane ivyo vyama vyashitse kandi wanashima narabimisi n'amahoro menshi kuko genzi akazi kiwanzi nkakujya arakaroro kamwe nkakujya nko barashaka kugira police ati ni mugarire rya barabara urumva wowe ko bamutumye akazi je nka canza ashaka kurengana ndaza kumublaming ujya kubera iki se simbandanye wari ku kazi kandi ko yari ku kazi naho no mubwira ivyagute aguma ari ku kazi ujya rero nanje ni kujya umva ibintu byose mnashaka kumbira ko wagenza akazi ndiko urumva imana iba yandungitse ko ngumaho nyene sino critique nziwo zeru zirazi ntizobora kuko ni nyinshi cyane kuko hariho nabandi twumvise bavuga baririmba bagirane GN ni yahindutse GN ni kwa kundi nyene ya matrase ya madeshire ariya byose oya ntihahindutse ariko naje ndavyemeza yuko gukizwa ni ku mutima gukizwa n'ibintu byinshi cyane GN dukeneye tubwire rero kucerekeye nimba hari imiziki witeguriye gusohora canke nimba atavyo witeguriye canke zo bazarasohotse hama tubananye ikiganiro tugiheze ya indirimbo yarasose ejo nayimaze igihe kirekeye ndiko ndiga ishuri ryo kuri eglise gitwa IDS class gice oya sigice ni ishuri gitwa IDS class donc rigejwe gutegura navuga batumwa ba Yesu bakurazi Yesu agiye avuze ati nimugende bose mubahindure kuba bigishwa banje rero baba ko baraduhindura kuba bigishwa ba Yesu kuko nushaka kumugishwa w'umuntu batakwigishije ivyigishwa donc ivyigwa vyiwe rero nivyo nari maze migihe sasa nari maze igihe kirekira abantu bankurikiye barabizi ntasora indirimbo rero ubu novuga ejo ku munsi wa mbere none ariko indirimbo yanje yitwa IG igisobanura icyaremwe gishasha novuga yuko yabaye out ayema vuba nyine nagarutse kandi mu bikorwa antuka abantu bama media nyene tuzoba tugenda dukorana cyane nabandi ndetse abo muzogana muri igisha mu nsengero zitandukanye mu mabarabara mu biki byose muzobashikira ariko nizere ko uzopambana byatari kabisa cyene uzopambana kuko hari abantu batazokwemera none ibintu bitayari cyane yo je ndumusoda wa Yesu none ivyo ni kuva kera yo obete nakubwiye ati je kubera nzi mission yiwanje naho kujya kwa Yesu nice yose kubamba focus iwe gumarijya nyine yeah très bien GN yatubwiye ko aririmba kandi aririmba cyane arimba bien arimba rap ana R&B ariko muri umwanya tumusaba tugire akapera gatoyi siko akapera gatoyi nimba ducishiriza kuyo zimwe na billionaire kubera oya kubera yejo niyo shasha kandi niyo urumva iri update nyene okay ufasha tugire kera kandi ubu hari update yeah okay let's go na vyawe ni jambo ritabora ubundi cyare mwigisha gukayangana ni wo mugabane wanje gusaha na vyawe ni jambo ritabora ubundi cyare mwigisha gukayangana ni wo mugabane wanje gusa nakisime mwimwe na Kristo ubusije nkiriho ni Kristo murije Imana yashimye kuba murinje Kristo murije ivyizigiro by'ubwiza jewe nawe ntaco dutanyama na niciteze kubahuhuma pa GN atari big up sana GN barafuta gusa rero hari abatama batazozumva izo ndirimbo namahoro menshi namahoro menshi afite n'abatama barafise abantu babaserve ibintu vyiza by'ubwiza ije gituma wanashima uraze kubona umupaparazani ngo ngo nivyo wanyu ngo mbw'abajene ni kujya nyene mutavuga ati je bimbereye nibi abana banje babereye nuko kumumwese ariko afise ibintu vye ni nkakujya umuntu ugirenge ca yambara nka 45 ataza kwambara 30
nendo bisanzwe ashitse abona 47 yiwe nye cyangwa 45 ubu muweze designed kugira aserve abantu kanaka akorera abantu kanaka nico ciza cyavyo nimba jewe umwana wiwe azagushikirwa no butumwa bwanje hanyuma ubundi akaca nawe yumva ubutumwa bwiwe donc umupapa wiwe biguma ari bon gikuru nuko ubwami bw'Imana butuma tu mbigiye hajya sorry gato hajya abaririmbi murimba gospel ngaha mu Burundi murakorera hamwe canke bamwe nakagwi kibaba hariya kuko ndiko nagerageza kuraba mu bindi nko mu bindi bihugu kwa hariho usanga hariho ama rencontre y'abaririmbyi ba gospel bakagira ibikoraniro canke iki hama ibintu bikagenda neza ngaha mu Burundi ni gute bon nino bihora biba kabisa gusa ni kubera mfete gukoranira hamwe biragoye kubera bamwe bamurana bari mu mafamiye church ni nka famille rero hari abari mu mafamiye atandukanye kandi bafise umurongo wabo bakorerako ariko twese duhuye turabizi ikintu cyambe dura est-ce uremera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ego naho dufatira ariko umwese racha yataka bivanye n'umuco w'ijambo ry'Imana giye wawe sino turahura tukaganira abatandukanye wanashima n'abataririmbizi za rap turahura tukaganira umuziki n'uko ego wewe kwataka gutiyo nanje ndiko ndatakino gasangana amahoro fresh je narubaze oya sino simusheri wapi nawe mfise namufise uzomumenya kwazo bagize ngira mariage sawa je natubwiye ibintu byinshi cyane bitandukanye yadupigiye akapera indirimbo yoshe cyane mwayumvise no kuja kwiraba kuri YouTube reka tubwire ibintu byose ahantu byose byo dushaka kubisanga hama tubwire akaja mu kanyuma JN abakeneye kunkurikirana no kuvuga kuri YouTube ni YouTube channel yanje ni GN Lfls 205 channel ugira gusa GN Lfls hama Instagram nao ni GN Lfls na Facebook nuko nyene ni GN Lfls yeah akajambo kanyuma nuko Yesu Kristo arabakunda kandi yarabapfiriye ku musaraba kandi ku ijambo ry'Imana rivuga ngo udafise uwo mwana nta buzima afise ufise uwo mwana afise ubuzima urizeresha umutima wawe ko Yesu Kristo yapfuye akazuka hayi mukaronka kugororoka hayi mukaturisha kano kawe ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ukacuronka gakiza yeah très bien Diana aratubwiye ibintu byinshi cyane bitandukanye aratubwiye ukungene ubuzima bwiwe bumeze ukungene aririmbira Imana ibikoranira akoresha byinshi cyane n'ubutumwa bwiza atanga mu mpande zose rero GN tumurekenga GN one day tuzokumuraba aduha ikiganiro mu ncamake uzovuga ubutumwa tuzokamera uvuga ubutumwa nyine utwereke nivoye wawe yo gufita ubutumwa abantu bakizwe man bakizwe atubwira ubutumwa nka video no sivyo kuvuga ubutumwa gano ngana ariko ndavuga ubutumwa yego kuje nyene uhobiri nyene hari imbere sinde mu pastor mfete mu bwami bw'Imana birapanze navyo ushobora jewe nataka oya ndashaka ega nubu nivyo nariko ndavuga ndavuga ijambo ry'Imana ariko sinde mu pastor ni nka kurya numwungere wishengero navyo uzovuga wisanzuye ntariko ndakubaza uvuga ati ati mariko akana okay bakunzi basandi Umoja TV twakumwe na GN atubwiye ibintu biryoshye cyane ibiganiro vyiwe naho mutegeza kuzo kuraba ururimbo rwiwe rushasha rimo message nziza cyane gose hama mubanda mukwikira Sandi Umoja TV mutibagira subscribe kwa GN no kuri Sandi Umoja TV ama partage na ma comment kwa GN hamwe ni wacu Sandi Umoja TV pamoja sana.